Ndaenda papa, ndaenda. Ingo tujani, ingo tuyage basi. Erega mimi niko mukazi, niko mtangazaji na wewe watunge. Ngoja. Brother, njoo kwanza. Brother, njoo kwanza. Ngoja kwanza, unatani wewe nini? Nawe mwenyeshiriki no. Ya ngo tuyage basi. Ngo tuyage none. Ingwasi tuyage kibazo gihari. Njoo basi tuongee tatizo tumarizane sivyo? Ngoja kwanza, ngoja. Nivyo batumi. Oya. Jeni yanumye blandine nano wote sinigambona nawe sivyo? Ngo tuyage basi please, sivyo? Tuyage iki? Punguza basi hasira kwanza. Bija mavugana n'ujya muhungu. No, ikibazo si ico sivyo. Niki? Ikibazo si ico. Ndabizi neza ko utaruzi ko zakuza kurondera sivyo. Ariko niba araravye ikiganiro. Ariko muronde ku avayajewe. Nije mani kibazo nje fise umugore. Voila niyo mpamvu reje. Nije mbabaye. Uno musi isinama kunge yarabanye ikibazo shahabaye sivyo. Yarabanye ikibazo shahabaye. Tugiye ko tumenya umuco neza ingene vyagenze. Kuko peut-être turashobora gusanga ariko arakubeshera cyangwa na ofisi bonde. Shire hanze vy'umugore wanje. Oya sivyo umugore. Tumenye ujya no muririmbyi wakubise sivyo. No muririmbyi yakubiswe. Niyo mpamvu bishira amatentire mu mutwe kuya badutwara abagore bacu. No, sio hivyo bro. Ariko nuko duha umwanya basi sivyo. Ndakwinginga. Ushaka kumenya baki? Ndakwinginga. Ndagufasha iki? Iminota 5 gusa. Leta yarababujije kuja mu rugo rw'umuntu. Sivyo? Iki kintu niba kibahanije. Mbo ivyo ndabizi ariko kandi ndazi ko gikuruje kuko bivanye n'ikibazo gihari. Iyo ntaza mfise igikoresho nibaze ko utari ko mu mwanya nk'uyu ngo tuyage n'ubundi ndazi ko wanyibashe kwa ko wabonye ko ndi mu kazi kiwanje. Ariko kandi peut-être je sinzosubira kubiza ko deje no musi turamenyenye dushobora kuzohurira mu bindi tukayaga but I'm sorry. Ubahiriza amategeko y'igihugu kwanza. Of course. Yeah. Nkuko byumva byashitse nibuka hari kundwi yahera twagiye ku rubanza rw'umutipe w'umugenzi yitwa Arno. Uyo mutipe nawe yasanzwe abajya ifu gato just mu nyene ngaho hefu. Rero turi ku rubanza rwe rero no twace duraho n'uyo mukobwa nyene uyo mukobwa yitwa Belinda twariganye cyane rumva. Rero tukibonana nkano terukana kera biba ngombwa ko turaguruka turaramukanya turayambirana bana ngombwa avuga ati imyaka myinshi twagenda n'agafoto mfisi ikabasi tufoto za gafoto kazuye nka souvenir reka n'umugore w'umuntu reka niba cibaza ku ifoto zera n'umukobwa ngo hayo n'ibintu bibere twagize sivyo uraje vraiment abakobwa n'abantu bamaze kuja muri mood barakora n'ibintu bwenge bwawe bibarengeye eske urashaka uri kumwe n'umukobwa muri ahantu yamaze kuryoherwa naba bakobwa akunda gufotora selfie urumva giruku agaca gufata urumva chatako reka n'umugore w'umuntu reka urumva je naco niketse ko naco niyagirije ndahagarara tugitangura nyene yambwiye vipi nta no kunsubiza kino gusa yakoze gawe kunyataka n'amakofi meshi ariko nivyagushika yaho mukubita wari gutuma basi ubishira mu butungane nimba wako vyakubabaje mu kicana n'umugore mukabiranga arafisi Imana kuko nanifise abagenzi arafisi Imana ahubwo nagenda senge mbijya namugiza nibike kubwi wanje nare kubita nkavunagura meje kuvunagura nkamutwara kwa muganga. Kes bakunzi ba Ashali TV amahoro neza cyane aho muri hose nze ko mumeze fresh muri Mpunda Marembe El-Malove mwari umutadebukirwa ndameze neza ndameze good. Kes of course turi kumutaga ariko kandi amasaha ari karagenda atera imbere navuze ati reka nje gukora murabivyibuka ko neza muheruka kuronka umuririmbyi yagize isanga arakubitwa ahowe umugore w'abandi. Twarayaze byinshi ko mwabikurikiranye turavugana hama barambwira ati abahana ndanje ndavuga tekanye kurondera menye ukuri ndavyinjire mu mizi rero nashize kuri address bampaye location bampaye nahashitse nagenda abwetire kamanze ndahashike rero kugira ngo tumenye ingene bimeze tumenye ukuri nuko ese yo yamukubise ufye kuramuhoye ziga foto canke hari ibindi twe tutazi yo yaraduhishije AliSmith gumana na El-Malove mwarimo Jesse nateguje navuze ati kuko ntidufitaniye contact nta nimero zibe mfise nta nizo bampaye ariko bampaye address reka tujane kugira ngo tumenye ingene ibintu biza kuba bimeze guys cameraman bakunzi ba Ashali TV na njembo mwenga anatekereje sana sasa njoma ntapita wapi babu twende kwanza uko ino niho mbona hari impuzu zaniki bakunzi ba Ashali TV kumana natwe tugiye kurondera inkuru tutafute habari news sasa hapa
turi mu rugo aho baturangiye sinzi ko ariho nimba twihenze I don't know ariko kandi rero namenye neza ko ibintu biza kugenda neza turaza kumenya byinshi ko nitwamusanga ari ngaha mu rugo canke tukasanga atari turagenda dusubira inyuma nta kundi tutarudiaga lakini fasi mbona ni papole hodi fasi mbona ni papole sana man je numva umutima uri kurasimba ndaki hodi salamu umeze neza mbo twetwe tubakeneye gatoyi akantu twoyaga nk'ibisanzwe to kari waciye nasanze ari inyuma huguru urondera ikiro twe tubashaka mwebwe sinzi ko twabaro atuyage tugatoye bandu de basi karibu n'umushitsi no karibu taramo karibu utabanze guca mu rupango wowe uzi ni magute sorry basi bro ariko kandi kikuba twaza tuongee bro so uko ravugana vira no mu rupango ngoja kwanza tuongee bro vira mu rupango basi tuyage no nje basi tuongee mana ya kwanza basha TV iliso ngoja kwanza tuongee bras ngoja tuyage si ngoja kwanza umviriza kwanza none ishari giki no wala kwavuga najani ivyo si kibazo ndibaza iki nimba wambonye njo basi tuongee bras vira mu rupango bro ngoja umviriza ngoja mimi nje ndagenda mugabo apana kuna binkoko sivyo je sinaje kuna sinaje gushwana ndagusavye vira mu rupango bro shavuga na mwebwe ni mugende braza sasa misache braza njo basi tuongee gato yigusa basi umunota umwe basi naciye ku muryango sindigisuma sinje kuyiba nje tuyage kwanza njo basi tuongee please ndakwinginze basi tuyage ushaka ndagufate nabi ya vraiment nanye ntavyo nshaka nuko ngo tuyage nongera mu rupango ndaenda baba ndaenda ingo tuyage basi erega mimi niko mukazi niko mutangazaji na wewe watuongee ngoja brother njoo kwanza ngongera mu rupango brother njoo kwanza ngoja kwanza unatani wewe nini no munyishiri kino nivyo brandira abatumi ya ngo tuyage basi ngo tuyage none mbira mu rupango ingwasi tuyage kibazo gihari njoo basi tuongee tatizo tumarizane sivyo mbira mu rupango ngoja kwanza ngoja Plaza acha kwanza. Acha watu tuongee plaza njoo kwanza. Njoo kwanza tuongee please. Ndakuingia sifi. Kabanyisha vuba basi njoo. Basi tuongee. Nivyo abatumi. Oya. Nivyo abatumi. Cheni yanumye blandini. Hano wote sinigamba nawe sifi. Ngo tuyage basi please sifi. Tuyage iki? Punguza basi hasira kwanza. Bijya bavugana n'ujya muhungu. No, ikibazo si ico sivyo. Ikibazo si ico. Ndabizi neza ko utaruzi ko zakuza kurondera sivyo. Ariko niba wararavye ikiganiro. Ariko muronde ku avaya jewe. Nijo mani kibazo nje fise umugore. Voila niyo mpamvu reje. Nijo mbabaye. Uno musi isi n'amakungu yarabanye ikibazo shahabaye sivyo. Yarabanye ikibazo shahabaye. Tugenye ko tumenya umuco neza ingene vyagenze. Peut-être turashobora gusanga ariko arakubeshera. Shire hanze vy'umugore wanje. Wese vy'umugore tumenye ujya n'umuririmbyi wakubise sivyo. N'umuririmbyi yakubiswe. Niyo mpamvu bishira amatentire mu mutwe kuya badutwara abagore bacu. No, sio hivyo bro. Ariko nuko duha umwanya basi sivyo. Ndakwinginze. Ushaka kumenya baki? Ndakwinginze. Ndagufasha iki? Iminota 5 gusa. Sivyo, iminota 5 gusa. Jewe ahubwo yaragize impano. Ariko bro nimba atari banga, sivyo? Nimba atari banga. Sinze ko twanda kwanza ko twishaka ko tuyage nta kibazo. Karibu. Kaze. Asante. Akunze basha TV abandi mukali. Ntabwo ari arahaswe ndaki. Mana we. Yes, bakunze basha TV Imana ishimwe yuko twamaze kuranka kaya kugira ngo tuyage nawe ariko kandi tubanze kwanza tumusabe imbabazi cyane gose ko yuko yari yarakaye twe twinjiye mu buryo butemerewe ndetse atashimye cyane niyo mpamvu peut-être yagize ishavu ariko Imana ishimwe ko yagabanije agashavu abanza aratubabarira brother sorry kwanza. Nibambiye kubera iki leta yarababujije kuja mu rugo rw'umuntu sivyo iki kintu niba kibahanije
mbo ivyo ndabizi ariko kandi ndazi ko gikuruje kuko bivanye n'ikibazo gihari iyo ntaza mfise igikoresho nibaze ko utari kumpa umwanya nk'uyu ngo tuyage n'ubundi ndazi ko wanyubashe kubera ko wabonye ko ndi mu kazi kiwanje ariko kandi petete je sinzosubira kubiza ko deje no musi turamenyenye rero dushobora kuzohurira mu bindi tukayaga but I'm sorry. Ubahiriza amategeko y'igihugu kwanza. Of course. Yeah. Ubahiriza amategeko y'igihugu kwera yarabibabujije. Nimba yabanana amaza kukubona uri kumwe n'uvugana n'akaya gahungu. Wibaza kuno munsi sinagufata nk'umusuma ngakomindi uru bakagufata nabi. Na cyane wari kungira na vyinshi bibi ariko Imana ishima kwambabara ariko dushaka kumenya umuco. Twarakoze iganiro na AliSmith asanzwe nk'utuzi nk'umuririmbyi igihe twabona yuko yaramerewe nabi yari mu bihe bigoye aravuga ati nakubiswe n'umuhungu anziza umugore wiwe kubera ko twifotoje gusa agafoto bijya kumugaragara biraduga biba birebire gushikaho anzanira abantu baza ari batatu barankubita ataco bamuhora amaso hakwa kuyamena niyo twamubwiye ati turashobora kuronka umwanya kugira ngo nawe tuyage nawe twumvirize neza ukuraho kuri abantu wanyu bari kwadukurikirana bumve neza yuko peut-être vyaho vyari ukuri canke ho bahari ikindi kintu niyo mpamvu twaje kukurondera papa kugira ngo uduhereze umuco wose ingene vyari bimeze kugira ngo biriya bintu birinde bishika hariya. Nekanwenge kumena umuririmbyi ni mboni msanii lakini angali mchanga arashazamuka. Ni umuririmbyi mushaka kumenya ukuri. Mushaka kumenya ukuri cyane gose bro. Sinibaza nimba ari umuririmbyi nawe nzi mukiwa mtu nini. Amugiwa mtu ni sumu papa ariko kandi turashaka kumenya neza wamuhoye iki niziga foto avuga yuko arizo wamuhoye canke hari ibindi bintu nimba ari foto kuki ushobora gufata ingingo yo kubita umuntu kubera ifoto bisanzwe. Please ndabibasavye si foto. Ntabwo ari foto. Sinovuga ko bavuze yitwa nde AliSmith nawe nzi zina. Ariko ico nzi nuko bavugana kenshi n'umugore wanje. Telefone ni ndani nakwereka message bavugana n'umugore wanje. Nimba wararavye ibiyago baganira vyari bimeze gutokishikaho birinda bishika hiyo kuko kuyaga n'umuntu birasanzwe ko bivana ikintu baba muri ko murayaga. Mbo uya bavuga ati bacumugana mu Kirundi gute mukama. Bo je nk'umugabo amabanga yaje sinashira hanze burya umugore wanje bona bwo novuga vyiwe byose je nk'umugabo unumva je nk'umugabo ujya mugore sinagiye je nyene cange je sinagiye yo ngiye kuyayata narungise y'abashinga nahe umuryango wanje uragenda kumusaba nuko barafite impamvu ko ndamukunda ko bazashaka ko azombera umugore mwiza. Ni kubera iki impamvu gaje usanga gahungu kiyambitse udupoketi amatentire mu mutwe ujya su mu diaspora baramenye ko atari mu diaspora afise urugo rwiwe niyo mpamvu ahubwo ujya mu ngora afise Imana. Ariko mu ijambo rimwe ko ari yabitubiye arubiye ati be n'umugore wawe bariganye basanzwe abagenzi bo kuva ku ishure rero barahuye mu rubanza hama barafata agafoto barifotoza basi bibirangiriye ngaho. Reka n'umugore w'umuntu reka ariko nivyagushika yaho mukubita wari gutuma basi ubishira mu butungane nimba wako vyakubaje mu kicana n'umugore mukabiranga. Arafise Imana kuko nanifise abagenzi. Arafise Imana ahubwo nagenda senge mbijya namugize nibike kubwi wanje nare kubita nkavunagura meje kuvunagura ngamutwara kwa muganga. Umugore umaze kubibona ndazi ko banje kwanza muhera kwa madame kugira ngo akumvishe ivyari ivyo nimba atari banga mumaze kuyaga n'umugore kuvyerekeye izo foto woho vyagenze gute yakubwiye gute. Na mpamvu yo kumva umugore kuko ndazi ko abagore bafise intege nke imbere y'abahungu. Ndabizi neza cyane niyo mpamvu umugore wanje sina ako je nashwana n'umugore wanje nari gufuma navuga ati umugore wanje kugira agenda aje hanze nikajyaga nko abimutuma. Kwa hiyo kaona sana ni bora uende kumpiga mwanaume wa watu. Nimekwambia ana bahati sababu ingekuwa ngo peke yangu na gisi ni kwa kwenye gari ningegonga na vunja.
guys invitation ndogo ariko kandi twe turaharanira agateka ku muntu kwavuze nawe uri kuharanira agateka ku rugo ndibaza neza gukubita umuntu mugihe muba mufitaniye ikibazo siko kurangiza ingorane ahubwo hari igihe usanga ubikoze kugira ngo wihora ugasanga ushizemo ibindi bintu byinshi bitari kuba nkuno munsi nawe ahari yaragwaye yaragize nk'uyo kwitura ubutunga akavuga ati je yarandenganije agatanga ivyemeza ko wamurenganije burya urabona ko utuhavanwa n'amategeko ntagende amategeko nzo yabaza ifoto uko somana n'umugore w'umuntu biremewe bazomenyisha hama ndabe ko niba turavuga ati ngo ari mukuri naro jewe n'ukuri kw'Imana ndarahiye ku mugore w'iwanje ujya mugore nararushe brazo uraza amajoro naraye uraza amajoro naraye kugira na murongo ujya mukobwa reka gutwenga yes ejo kumva ngo yaje reka bro nararusha niyo mpamvu nakubwiye ati nimba atari banga ujya mugore wari usanzwe umuzikize ngo none kugira ngo ushake bishike hiye kuko je ntabeshe mu kigano twagiraniye yaranambwiye yuko peteshe umugore nawe nyene woba waramwirukanye ubunye atakiri ngaha bivuye kuri izo foto mbo bacu mugani mu kirundi nazibana za komana mahembe kubw'impamvu namukangamiye nabwo yarabimenyereye ndamukangamiye umva nawe yaratangaye kubona nziye ama message bandikiranira yaratangaye so hariho yindi discussion yari hari ku ruhande apare izo foto niyo mpamvu yatangaye nawe nyene ntabwo abigize niyo mpamvu yagiye mubu yanazibanza komana mahembe ni shavu buya tuzotenda tumvikana kugira umugore wanje naramukoye bro uri kupanga iki kurujya mu type vyabaye ko ndetse no ku mugore wawe mbo ico ndiko ndapanga icambere na mbere no shira imbere n'umugore wanje gusubira mu rugo n'umugore wanje gusubira mu rugo hama cende nabashenga naye baduhuze menja Mungu ninde hama ninamumenya nsatira nizera umugore wanje ko ahubwo bwagenda mwizere yako sinamwizera yego yes uravuze ijambo girizimana kandi giza cyane kusubiza umugore mu rugo hama ibintu bikaja mu butungane ndetse mu bashinga ntaye kuko utashiyumvira ubwambere bavuga ati kamagara umuryango nabwiye ati umugore wanje arananiye atangwa kuja mu bintu bini no musari uje kuvyiyumvira umutipe yaratubwiye ati jewe yakijumurire atari buzimye sinzo kwitura ubutungane nanje kujya yambabaje nanje nzomukoreye igisumba hake ntabwo yashera kubikora ku nsumba kuko icambere ndamusumba uburyo ico ni ikintu cyambere utegeza gushira imbere kuko ujya wewe ca mukanga ko simbose novuga ko arabwanga kuko nacize ndabifise ko impamvu mbo we yemera kwera ubustar umuririmbi bamugiye ko ari umustar bo ariko arabaza n'abakuru biwe barabihevye Wasanye munasivimba yamwe barabihevye n'abakuru biwe barabihevye bafise abagore mu nzu baratuje baraho niyo mpamvu nanje nkene ko ishavu ndashaka kurikoresha mu mwanya ariko mundi mwanya wiyumvira eske ibyo nakoze ni byiza nkiyumvira nkarondera kwanza uwo norondera ubwa mbere numufasha wanje tukacicara tukagihuriza ko hama nimba yavuze ko agiye kunkorera ikibi ndizera ko atakibazo nkora kubera bizoca ku mugore wanje tuca ku mugore wawe ariko braza nabonye umuntu w'ishavuri ibi gisuri nipokea kwanza na maasira hapa haujanipatia hata na karibu unanianzia tu kufujo mbona ko ibintu vy'ishagiye bizo bigushikana kuri muri kino kiringurimo deja usanzwe uzi neza yuko kwihanira umuntu biharahanwa n'amategeko murabizi neza yuko ivyo onya mu mategeko birazwi ko kwihanira bihanwa no kuba wakora ikosa ringana gute inabidi muwe munaenda kisheria mtu alinifanyia hivi sheria ifate mkondo wake cha kwanza nuko ivyo yavuze vyose ari bubeshi wamgeni Ali yes yitwa AliSmith AliSmith ivyo yavuze byose nivyibubeshi ariko waramukubise uravyemera kumukubita ndavyemanga ko namukubise umuhora ifoto si foto nakubwiye nama message umva nakubwire bro nagwaye karibu iwanje kwenda kubwira ukuri nawe ivyo yavuze ko ari bubeshi ifoto nama message ibaze nkawe par exemple afise umugore yego ndamufise ico wiyumvira umubonye ari kumwe n'uwundi niki wokora basomana
en plus twamufata ama message yiwe basomana ikintu cya mbere ndibaza neza ko je fye sino bigaruka ku ruhande rw'iwanje ariko reka tuyage kwanza kurone niwe wanzanye sivyo niwe wanzanye nta nturiyumvira ko ushobora kwicarana na Ali nk'umuhungu nkaho dusanzwe tuzi ko twebwe abahungu ibintu byacu nibihera mu ngumi turicara nk'abantu bakuze tukayaga urashaka gusanga yari umujama bisanzwe mukayago kamumenya bien kindani Ali ni haragera kwa nini igikuru ngaha kwanza muri iyi nzu urabona ko ari inzu ndijenye n'abakozi igikuru n'umugore wanje Ali ni haragera namaze kumvikana n'umugore wanje ibindi bise bizakurikira mu nyuma kubera Ali no muri umwanya umugore wanje ataragaruka bari masini ibaza naho twurira hose je no sino kubesha bro navunja none si wewe uri mufukuza madame azona muvunja nini tena madame sikumfukuza nimekurudia sikumfukuza ni shavu nazimaza koma na mahembe kuko wewe sinzi ukuri kwiwe ariko yari kuye mu nzu aragenda sinamwirukanye arenda peke yake bila kumfukuza wewe sikumfukuza nawe presque afise vyiwe kwera bonye ngene meze kunye akaze aragenda ko ngenda mufata ariko je ndamwizeye kandi ndamukunda umugore wanje iyi situation iri kikwigisha iki nk'umuntu w'umushinga ntahe uri kurasha muri bino bihe bro na kamera zenu nabambia mubahe abagore b'abantu kuko muzosanga musambura ingo nyinshi byiza mureke ubusani bwanyu mureke abagenzi n'abagore b'abandi sibyo ndabibasabye niyo mpamvu ndakubwiye ati umugore wanjye ndamukunda shaka tumvikane ama ibintu bihere ama ARISmith bizuza mu nyuma ko namaze kumvikana n'umugore wanje n'umugore wawe yego yes bakunze ba Charity TV ndibaza umuye muri ko murumva neza ikiyago tugiriraniye n'umushinga ntahe w'umugore yakubitishije AliSmith twumvise byinshi aratubwira ati bugi ikintu namuhoye jewe si foto gikuru ariko hari ibindi byinshi ndagenda bona ama message byagiye biratuma ngira iryo shavo bituma ndamurondera brother wamenye gutahaba ko yatubwiye ati je ntwaye tuzinanye mini ndo nagatuma umuntu ananipiga ko naenda yambwiye ati we yarakuze kwifotara we mwerese tu umugabo wanje nguyu none bambwiye ati umugabo wanje nguyu niwe tubana iki niki mugabo muhuriye mu barabara yana kuri ko kongera fresh mukanzi atuma ngumi yagiye kwa musanze haba yego ngwamusanze mwisite kabisa taje niyo mpamvu ndakubwiye si mwisite twahuriye hano bona ninyora gacupa ndamubona ndavuga ati urya ni naka ahubwo nace mfata nka zibiri cyarimwe ndamusanga hari niyo mpamvu ndakubwiye ati yaba ari wenyene mwibarabara nko komandika rest in peace mukandika rest in peace ARISmith rest in peace kuko ujya mugore je yaramba uraza nagusubira amajoro narara kugenda muronke nibikunda papa ari mu rugo urumva nkandika message nibanyishure ukajya mijoro je utajyama ko bya mukobwa nimba ndakubwiye ati bro nilisufrire kwa ole mwansi sitaki okuya navunja guys unurukundo this is love unurukundo ndetse abantu bankaba mwuba koko yeri mimi mke wa mtu sitaki shari mukurangiza iganiro cacu akajambo gutekerera madame wa petete biraza gushikara bakino kiganiro sinzi ko harabiraba sinzi yuko bimeze gute cyangwa akajambo gutekerera ari karaba kino kiganiro yababajwe ndetse na wewe buya no mubone kuriya arafise nimbanye sheri ndagukunda uragaruka mu rugo tubake ugume sivyo ivyabaye byarabaye kandi byari shavu kuvuga ngo nduko ndakwanka ndagukunda uri umugore wanje naragukoye naraji wanyu kubera ndagukunda sinaji wanyu kubera ndagushire mu nzu ngigishushanyo nk'ifoto ndakubona kuri ekran nka Evariste ndagukunda uri umugore wanje garuka mu rugo tubake rugume nta kintu novuga ku mugore wanje nko oleje amasasa mufitani ya makimbirana kusema bishi mimi natabisha jene mambo nilisema nipatie na ni contact yake juu nisiye kwanza ukuli kwa pafu tubimalize sina hata nimero yake ARISmith sina nimero yake nishabambia nababwiye igihari ni iki je n'umugore wanje tumvikana ikintu cyambere je no basaba basi sivyo nakubashe nagwaye karibu mu rugo wanje kandi ndabigushimye umugore wanje kwanza twumvikane hamujya undi azoza mu nyuma
yego Yes, murakoze bakunzi ba Shali TV nibaza mwumvise ingene urugamba rumeze ndetse n'ingene ibintu bihari si vyoroshe kandi urumva ko ari ibintu binini cyane bikuye kuje mu miryango mu mafamiye ndetse bishobotse no mu bajeje intwaro bakabumvikanisha bikarangira ariko yatubwiye ati je vraiment umugore sinamwirukanye nkuko wari yabitubwiye jewe umugore twaracwanye ingene bisanzwe hama arivumbura aragenda me kugaruka ni bisanzwe twe n'ibintu bisanzwe nk'umugore n'umugabo mu rugo gumana na El-Malove mwarimu umutadebukirwa wanyu turabakunda cyane kandi tuzopfira ku kivi tuzopfa dukora kugira ngo tubereke neza ibintu biba biri mu kuri je nabwiye ati ngenda ibintu biri mu mizi deja ibintu biri mu kibano tubayemo kugira ngo ndabimenye so ndabakunda cyane mwadukurikiranye ndetse mukavuga ati reka dufate umwanya duhereze ugutwe El-Malove mwarimu twumvirize uko bimeze Imana Ibahezagire mukande subscribe kwa batarayikora amaze kubikora nabo muri abantu b'amateka murakoze cyane.